Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari no yanyu muhuza TV. Uyu akaba ari umwanya tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko muri kano kanya. Niyo nkuru iciye ku masonga kw'isi yose bimenyesha amakuru mpuza makungu abandika ku mbuga ngurukana bumenyi amavideo ari karahanwa mw'isi yose nayavuga ku vyaraye bibaye ku gihugu ca Israel aho yagabwe ko igitero kanundura n'igihugu ca Iran. Ni mu gihe bivugwa ko Iran yari kuriye za ndege zitagira abadereva amadrone zitari nke n'ibisasu vya misile kuri Israel. Ikimenyetso cyuko ca gitero cyo kwihora cyari kimaze igihe kinugwanugwa gitanguye. Nico gitero ca mbere kibaye mu buryo butaziguye hagati y'ibi bihugu bibiri bimaze imyaka itari mike birabana y'ingwe aho Iran yakoresha imigwi ifashe mu mugongo aho twavugamwo nk'umugwi Hezbollah ndetse n'umuhari wa Hamas. Igihugu ca Israel kivuga ko nibindi bihugu vyakoroye ibisasu bitari bike vya misile n'amadrone vyinshi bikaba vyakororewe hanze y'ikirere ca Israel. Perezida Joe Biden w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika we mu vyavuze yagize ati twafashije Israel gukorora hafi ya vyose. Ishami ry'igisirikare ca Iran Islamic Revolution Guard Corps rivuga ko iki gitero cyari kigenewe ibibanza kanaka. Aha benshi bagahita bavuga ko nubundi iki ari igitero cyari kigabwe kuri bimwe mu bibanza bibikwamo indege z'intambara z'igihugu ca Israel. Umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yaciye atuma ko gihutihuti leta y'intambara nyuma yaho Iran itanguriye iki gitero. Akaba aribwo bwa mbere indyane hagati y'ibihugu yadutsemwo ukurasana kweruye. Iran ubwayo yari yemeje kwihora ku gitero cyakozwe ku biro vy'ubuserukizi bwayo muri Syria. Ico gitero kikaba carabaye ku igenekerezo ya mbere ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2024 cahitanye intwazangabo indwi z'igisirikare ca Iran harimwo umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru kandi ni nako kandi Iran yagiriza Israel ko ariyo yakoze iki gitero ariko Israel ntiravyemeza canke ngo ibihakane. Ni mu gihe umuvugizi w'igisirikare ca Israel Daniel Hagari yatangaje ati igitero gikomeye cyo muri iri joro cerekana ko ibintu vyarenze inkombe. Uti dufatanije n'inshuti zacu turiko turakoresha inguvu zose mu gukingira igihugu ca Israel n'abanyagihugu ba Israel. Avuga ko Iran yarekuye ikirwi c'amadrone amajana 3 n'ibisasu vya misile vy'ubwoko butandukanye akongera ko yuko kandi Israel n'inshuti zayo mu karere vyakoroye hafi 99% kwijana muri vyo. Avuga ko hari ibisasu bimwe vya misile vyashitse ku butaka bwa Israel bikonona buke ikigo ca gisirikare ariko ko atawe vyahitanye canke ngo ubikomeretse. Igisata ca Israel kijejwe za modoka z'ubutabazi ambulance canke seruse abaniha kivuga ko umwana w'umukobwa w'imyaka 7 yakomeretse kubera ibisigarira vyakororewe mu karere ka Alad kari mu bumanuko bw'iki gihugu. Abategetsi babiri ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika babwimbonesha kure CBS kinyamakuru gikorana n'ikimenyesha makuru BBC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ingabo za Amerika zakoroye amadrone atari make ariko ntibavuze aho canke ingene yakorowe. Umushikiranganje wo kwivuna abansi y'Ubwongereza we akavuga ko indege z'igisirikare cabwo kirwanira mu kirere RAF zarungiswe muri Iraq na Syria gutangura ibitero ivyo ari vyo vyose ngo vyo babije kwivanga mu butumwa bwabo. Inzamba zo kugabisha zasamiraniye muri Israel yose humvikana n'ibiturika hejuru ya Yerusalemu aho ubuhinga bwo gucungera ibitero vyo mu kirere bwakoroye ibintu vyari hejuru y'igisagara. Israel, Liban na Iraq vyaciye vyugara ibirere vyavyo mu gihe ibisirikare bigwanira mu kirere vya Syria na Yordania bimeze magabo. Ishami rya mbere rikomeye ry'igisirikare ca Iran rivuga ko ryakoze iki gitero. Uti iki gitero cyakozwe mu kwihora ku mabi ubutegetsi bwa Israel bwama buriko burakora harimwo igitero cyo ku biro vy'ubuserukizi bwa Iran i Damas.
Haciye akanya gato kandi nabwo haciye hasohoka amakuru y'iki gitero ca Iran aho umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko ubuhinga bwo kwivuna ibitero vyo mu kirere bw'igihugu ciwe bwaciye butangura gukora. Ati turiteguriye ikintu ico ari cyo cose haba mu kwivuna canke mu gutera. Igihugu ca Israel kirakomeye, igihugu ca Israel kirakomeye ndetse n'abanyagihugu barakomeye. Uti turashima ukuntu Amerika yifatanya na Israel hamwe kandi n'ubufasha duhabwa n'Ubwongereza, Ubufaransa n'ibindi bihugu vyinshi vyo ku mugabane wa Buraya. Perezida Joe Biden w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe yaciye ahagarika urugendo rwe yarimwo mu ntara ya Delaware hasubira mu biro inyuma y'inama yagiranye n'igisata kijejwe umutekano w'igihugu. Iran imaze gutangura iki gitero yavuze ati ni inshingano zacu ku mutekano wa Israel vyo guhangana n'ibitero vya Iran n'imigwi ikorana nayo n'urutare nayo n'urutare. Umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Rishi Sunak ayiyamirize kandi igitero c'ubusamazi ca Iran ciyemeza ko nawe Ubwongereza buzobandanya buhararira umutekano wa Israel n'uw'inshuti zawo zose mu karere. Umunyabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres nawe yasohoye itangazo avuga ko yamirije yivuye inyuma iki gitero cyakozwe na Iran kuri Israel. Akaba kandi yanasavye ko imishamirano ihagarara vuba bwango kandi ko impande zompi zo kwigomya. Yagabishije agira ati kaba akarere yaba makungu nta numwe yifuza iyindi ntambara. Nimgiye mu ntango zino ndwi abashikiranganje ba Israel bajejwe umutekano n'imigenderanire bagabishije ko ari nka hamwe Iran yotera Israel nayo izoca yihora mu gukora igitero cyo hagati mu gihugu ca Iran, aho nabo ngo kuri ubu bivuga yuko bariko barategura ico gitero cyo kwivuna igihugu ca Iran. Iran kandi inyuma y'iki gitero cyari gikozwe mu ijoro yahise nayo isora itangazo ryo kugabisha ko izokora ikindi gitero uruhasha nka hamwe Israel yo kwihora. Iran ikabishimangira ubutumwa bwo kugabisha igihugu ca Israel kuri uno wa Mungu, aho iryo tangazo ryasohotse mu mwanya muto uheze, aho ivuga ko Israel itohirahira ngo yihore kuri ico gitero cyakozwe kitari bigere kibaho ku butaka bwa Israel. Ikavuga ko ari nka hamwe Israel yohirahira intambwe zikurikira zoba zikomeye. Umukuru w'igisirikare ca Iran ni General Major Muhammad Bagheri yabwiye imbonesha kure y'iki gihugu ko ari nka hamwe Israel yo kwihora inyishu ya Iran yoba ikomeye cyane gusumba ibitero vyo mu ijoro ryake nk'uko vyandikwa n'itorokanizo ry'amakuru Reuters. Iran ikagabisha kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko gushigikira Israel mu gihe yorondera kwihora vyotuma ibigo vya Amerika navyo biterwa. Ibi akaba ari ibigo vya gisirikare Amerika igiye ifise mu bihugu bigiye bitandukanye. Imbere yaha kandi ubuserukizi bwa Iran muri ONU mwishamwe mpuzamakungu bwamenyesheje ko ari uburenganzira bwayo bwo kwivuna nk'uko biri mu ngingo ya 51 y'irishira hamwe, kandi ko iki gihugu gifata ko iyi nshingano yarangiye inyuma y'igitero cyayo kuri Israel, ariko kandi bukagabisha ko Israel itohirahira ngo ikore irindi kosa. Ku ruhande rwayo Israel ibandanya yiga ico yokora mu gihe inshuti zayo ziyisaba kwifata. Abahinga babona ko iki gitero kitari bwigere kibaho, aho Iran itera ku butaka bwa Israel kizotuma Israel nayo yihora. Hagati aho kandi nk'uko bivugwa n'imbonesha kure CNN yo mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika isubiramwo umutegetsi Perezida Joe Biden yamaze kubwira umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ko Amerika itazokwinjira mu gitero na kimwe kizokorwa kuri Iran. Hagati aho kandi umutegetsi wa Israel yabwiye ikinyamakuru New York Times ko igitero ico aricyo cose Israel yokora izogikorana n'inshuti zayo. Ni mu gihe Perezida Biden we avuga ko Amerika yafashe Israel gusambura hafi amadrone 300 n'ibisasu vya misile vyarashwe na Iran. Ku ruhande rwiwe umushikiranganje wa mbere wa Israel mu ijambo ryiwe rya mbere ashikirije inyuma y'iki gitero cyo mu ijoro ryakeye yijeje abanyagihugu ko igihugu ciwe kizotsinda. Ati twazitiye turazibira turi kumwe twese tuzotsinda. Benshi bakibaza ingene Israel ishobora kwihora Iran kuri iki gitero. Ibintu bishobora kubandanya biba bibi. Israel irarahira ikarengwa ko itegerezwa kwihora bikomeye kuri iki gitero ca misile ca Iran cyo mu ijoro ryakeye.
ariko none bishobora kugenda gute? Igisirikare ca Israel hamwe na leta yayo y'intambara bibandanya bivugana kuri iki kibazo. Ikintu gishoboka cyane nuko Israel ishobora gukubita ibigo vya Iran vyarasiwe ko ibi bisasu vya misile, ariko Israel kandi ngishobora no gufata ingingo yo gushika kure igatera ibigo bikomakomeye vya gisirikare vya Iran be n'ibigo vy'inyigisho za gisirikare vy'ishami ry'igisirikare ca Iran Revolution Guards Corps mu gihugu cose, aho abantu botikira n'ibintu bikahononekarira. Ngo bigenze uko rero nankeka ko Iran nayo yotegerezwa kwishura nk'uko yamaze kubitangaza. Rero dushobora ngo kuba twimirije kubona ibintu biyangaye. Ibihugu vyo mu buseruko bwo hagati umutima nturi hamwe mu gihe birindiriye kubona ubukana bw'igitero ca Israel cyo kwihora nk'uko yavyemeje. Ni mu gihe kandi n'ubwo ikibuga c'indege c'i Beirut muri Libani casubiriye gukora kuva mu gitondo c'uyu munsi, umuhari Hezbollah wo muri iki gihugu gabisha ko igitero ca Iran gishobora gutuma ibintu biba nabi mu gihugu. Imbere yaha kandi hari abagoma bibaza nimba Hezbollah yari kwifatanya na Iran mu gitero cyayo cyo kwihora Israel, ariko ngo siko vyagenze. Ibi vyatuma haba ubwoba ko Israel yari guca yitwaza iki gitero mu gucucagira ibibombe mu manuko bwa Liban ndetse n'ahandi. Israel na Hezbollah navyo kandi bikaba bimaze amezi ashika 6 biterana ibisasu kuri buri ruhande rw'umupaka mu bumanuko bwa Liban n'uburaruko bwa Israel. Inyuma kandi y'iki gitero ca Iran, buri muntu muri Liban ararikaniye kugira ngo barabe ingene Israel yishura. Ese ivy'intambara bizoherera? Turabandanya dutohoza amakuru aza ko bagezwe ko iyo bayariko arandikwa nimenyesha makuru mpuzamakungu ndetse n'amavideo tuza kubageza ko. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenzawe aho baherereye hose kugira ngo nabo batoje bacikanwa n'abiriko biravugwa biba bigezwe ko mw'isi nga mu gihugu cy'u Burundi, yoba aya politike, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi babiriko biravugwa n'abategetsi. No Muhuza TV rero Imana iba hezagire.